leta y'u Burundi yamye na ntaryo yitaho gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Ivyo navyo bikabonekera mu mategeko n'amabwirizwa yagiye irashiraho, akaba ariyo yayakurikira. Ubwa mbere, ibwirizwa ryo kwa 30 Kigarama umwaka wa 2005 rikingira abahinga n'ivyo bahinguye mu Burundi. Ubwa kabiri, itegeko ryo kuwa ndwi Nyakanga 2011 rishiraho ikigo OBDA gikingira uburengenzira bw'uwitirirwa, igikorwa n'uburengenzira bufitaniye isano n'ubwo. Ubwa gatatu, itegeko Umushikiranganji ryo kwa 21/0/2014 rigenga itunganywa ry'ingene amafaranga avuye mu ikoreshwa ry'ibikorwa vy'abahinga atozwa. Hamwe rero n'ubwa kane, itegeko ryo kwa 14 Nyakanga 2021 rigena abagize urwego nshingwantwaro ry'ikigo OBDA. Nkaba no bamenyesha ko urwo rwego ruhurikiyemwo abaserukira ubuhinga butandukanye. No bamenyesha ko no mwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ryo kuwa ndwi Ruheshi 2018 ico gisata kitibagiwe, aho mu ngingo yaryo ya 58 ivuga iti umuntu wese ategerezwa kubahirizwa mu bikorwa aranguye bimutera iteka canke bikamugirira akamaro, vyaba ivyahinguye, ivyo yanditse canke ivy'ubuhinga yakoze ubwiwe. Ayo mategeko n'amabwirizwa yose akaba yisunga amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe guteza imbere itunga mvabwenge. Ni naco gituma no mu bitabu ntunganyamigambi nka CCLP ya kabiri, PND y'u Burundi umwaka wa 2018 gushika 2027, agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye kashizwe mu bisata bituma ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ayo mategeko n'amabwirizwa twavuze, haramaze gutunganywa ibikorwa bitari bike, harimwo kwigisha amategeko, guhimiriza abo vyega bose umwe wese mu bimwerekeye, hamwe no kugendera abatari bake mu bakoresha ubwo buhinga. Muri abo abangana 2217 nabo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara 10 zo hagati mu gihugu, hamwe n'iyandikwa ry'ibikorwa bishika ku 1358. Kubw'ivyo bikorwa vyose bimaze gukorwa no kugira habe inyungu ziboneka abahinga bakura mwikoreshwa ry'ivyo bitirirwa. Ariko nk'uko mubibona, impinga iracari ndende. Icibonekeza nuko baba bahinga ubwabo, baba abakoresha ubuhinga mvabwenge, bose baracakwega amaguru mu gushira mu ngira amategeko. Biraboneka neza ko agateka k'abahinga katarubahirizwa ku rugero rushimishije. Nk'uko mubizi, mu guhingura igikorwa umuhinga akoresha ubwenge bwiwe, umwanya munini n'uburyo bwinshi. Harageze ko abahinga babeshwaho n'umwuga wabo ku rugero rw'abandi bakozi, maze ico gisata kigire ico giterereye mu butunzi bw'igihugu, n'abahinga batera imbere, bateza imbere n'imiryango yabo. Icivugo c'uno mwaka ni iki gikurikira: ubuhinga mvabwenge n'urwaruka, guhingura bishasha ku bwa kazoza keza.
mu gusozera duhamagarira abegwa n'igikorwa co gukingira ibikorwa by'abahinga bose umwe wese mu bimwerekeye kugira ngo amategeko akurikizwe. Turasavye nabo bose basanzwe badufasha gushigikira bimwe biboneka ishirwa mu ngiro ry'itegeko rikingira agateka k'abahinga. Duhamagariye kandi abajejwe intwaro harimwo abarongoye intara, amakomine, abarongoye amazone n'imitumba gufasha muri ico gikorwa gihambaye mu iterambere ry'igihugu n'imiryango y'abakoresha ubuhinga mvabwenge. Tukaba kandi tumenyesheje abene gihugu bose hamwe n'abakoresha ibikorwa by'abahinga ari bo baba amaradiyo n'imbonesha kure, amahoteli, amazu y'ubutambiro, ay'ubunywero, ibisata byo gutumatumanako amakuru, ibibanza biberamwe imanza n'ahandi ko ibikorwa biringaniza ingene ishirwa mu ngiro ry'itegeko bigiye kubandanya mu maguru masha. Umwe wese mu mirimo asanzwe arangura muhamagariwe kwitunganya kugira ngo mukore mwisunze itegeko rikingira ibikorwa by'abahinga. Uwo wese atazovyubahiriza azohanwa hisunzwe ingingo zategekanijwe muri iryo tegeko nyene. Niharambe itunga mvabwenge, niharambe agateka k'abahinga, niharambe igihugu cacu. Murakoze, Imana ibahezagire.